Murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe amabanga 9 udakwiye kwivugaho na rimwe nimba ugomba gutera imbere mu buzima bwawe. Hari abantu benshi amahirwe yabo apfa atari kubera ubukene, ahubwo amahirwe yabo apfa kubera kuvuga cane. Mu buzima si umuntu wese akwipfuriza neza, hari abasekana nawe ariko badashaka kubona watsinze mu buzima bwawe. Nico gituma abantu benshi batsinze uzobona bakora ibintu vyabo ukabona babikora bucece. Uyu munsi rero nuko tugiye kurabira hamwe amabanga 9 udakwiye kwivugaho na rimwe nimba ugomba gutera imbere mu buzima bwawe. Ariko mbere yuko dutangura, nimba ukunda ibiganiro nk'ibi nuko ukora sabone ugakora na like bishobotse ni video ukayisangiza n'abandi, kuko iyo ukoze sabone bituma utazoza uracikwa n'ibiganiro nk'ibi ducisha ngaha kuri ukuri ku mafaranga. Genda bigushirikiza bino biganiro ni Ntama Pascal. Reka rero dutangure n'ibanga rya mbere udakwiye kwivugaho nimba ugomba gutera imbere. Ibanga rya mbere nuko utovuga imigambi yawe yose. Hari abantu uzosanga bavuga plani zabo zose, ugasanga izo plani zabo bazivuga hakiri kare. Ugatosanga abo bantu bagiye kuvuga business bagiye gukora, bakavuga amafaranga bagiye kuronka, bakavuga n'ibintu batarashikako. Ico no kubwira nuko ivyo bishobora gutuma abantu baguca intege, ukazosanga abo bantu bagiye kuguseka canke bakakugirira ishari. Ariko iyo bikoze ivyo bintu ukabikora bucece nuko uguma ufise focus, kandi ibikorwa vyawe bikavuga mu kibanza caho wari kuvuga. Rero mu gihe uzoba uri wa muntu ugenda uravuga imigambi yawe ukagenda ubibwira buri wese, nuko uzosanga bigiye kugenda nabi, ugasanga bigiye kufata iyindi sura ikomeye cane. Ico no kubwira nuko namba ufise imigambi yawe, nuko iyo migambi yobi yawe nyene ukayigumizamo ikaba imigambi yawe. Wewe ugakora imigambi yawe, hama imigambi wamaze gukora ikaba ariyo yivugira. Ewe nukora ibikorwa hama ibikorwa vyo nyene abarivyo bizokwivugira, nivyo numva bishobora kuba vyo gufasha mu iterambere ryawe. Reka rero tugere naryo kwibanga rya kabiri udakwiye kwivugaho nimba ugomba gutera imbere mu buzima bwawe. Ibanga rya kabiri nuko utovuga amafaranga ufise. Iyo abantu bamenya amafaranga ufise, nuko uburyo bahora bagufata usanga bwagiye guhinduka. Hari abantu bazoshobora kukwegera kubera inyungu, hari n'abazokugirira ishari, canke hakaba n'abandi batangura kugusaba amafaranga buri munsi. Ariko iyo umuntu abika amafaranga yiwe, nuko agumana amahoro yiwe, kandi n'abantu bakamwubaha uko ari. Rero no kubwira nuko utogenda uravuga amafaranga yawe ufise. Namba ufise amafaranga numenye ko ari amafaranga yawe, umenye ko atawundi muyasangiye. Burya ni wagenda urabwira umuntu ukamubwira ko ufise amafaranga, nuko uzosanga bitagiye kugenda neza. Nganka karorero ni nkuko nkubu nka jewe woza ukambwira ko ufise amafaranga, amara kumbwira yuko ufise amafaranga, ariko mu nyuma nkaca nza kugusaba amafaranga, namara kuza kugusaba amafaranga ariko ugaco yanyuma kandi warambwiye ko ufise amafaranga. Nuko usanga ico gihenge kikugwirira ishari, ugasanga ndanipfuje no kugirira nabi. Niko ushobora kubwira n'umuntu ufise amafaranga, ugasanga ubwiye umuntu ufise amafaranga, ugasanga ubibwiye umusuma, ariko wasanga wa musuma aciye yiga ukuntu yoza gukura ko amafaranga yawe. Nico no kubwira nuko utogenda uravuga amafaranga ufise, ahubwo ufata amafaranga yawe ukamenya ko ari amafaranga yawe, ukavyigumizamo n'ivyo vyo kubera ikimazi gikomeye cane. Reka rero tugane naryo kwibanga rya gatatu udakwiye kwivugaho nimba ukeneye yuko ubuzima bwawe bwotera imbere. Ibanga rya gatatu nuko utovuga intege nke zawe kuri buri muntu wese. Ego twese dufise intege nke, ariko ikibazo suko umuntu wese akumviriza abagukunda. Hari abantu uzoshobora kubwira izo ntege nke zawe, ariko ugasanga ayo makuru niyo bagiye gukoresha, ugasanga bagiye kugusenya. Nico gituma ukwiye guhitamwo neza uwo wizigira. Iyo bigendeje gutyo nuko uzosanga ugiye kwirinda abantu bashaka kugirira nabi. Rero namba ubona wowe ufise intege nke zawe, nuko izo ntege nke zawe ari wewe wobimenya ku giti cawe, ntihagire undi muntu yoshobora kuba yobimenya. Kuko namba je uje ukambwira intege nke zawe, nuko nzoba mfise kukurimbura, kuko nje kukurimbura nzotagetinga nyene kuri za ntege nke zawe, niho nzogufatira.
rero ni waba ufise intege nke zawe ukazigumiza ukaba ari uzimenyera nuko bizoba bigoye kugira ngo umuntu azoshobore kukurimbura. Abasirikare nibo babikoresha namba bagiye gutera nk'ahantu, nuko babanza bakiga abantu bagiye gutera bakabanza bakiga intege nke zabo, bamara kumenya za ntege nke zabo akaba ariho baca babatagitingira, akaba ariho babafatirana. Rero nawe niwabwira umuntu intege nke zawe nuko bizoba vyoroshe kugira ngo akurimbure. Ico no kubwira rero nuko namba ufise intege nke zawe, zoba intege nke zawe ukaba ari ubizi ku giti cawe, nivyo byoshobora kuba vyo kugirira akamaro gakomeye cane. Reka rero tugende naryo kwibanga rya kane udakwiye kwivugaho nimba ugomba gutera imbere mu buzima bwawe. Ibanga rya kane nuko utovuga ibibazo vyo mu rugo rwawe. Ibibazo vyo mu muryango si vyiza kubivuga hose. Hari abantu bashobora kubikoresha bagatangura kugusuguzugurira umuryango wawe, abandi bakinjira mu bibazo bitabareba, maze ibintu ugasanga bigiye kurushiriza kuba nabi. Ariko ibanga ry'urugo iyo rigumye mu rugo nuko amahoro aguma ngaho mu rugo rwanyu, ugasanga n'icubahiro kigiye kuguma mu rugo rwanyu. Nico no kubwira nuko utogenda uravuga ibibazo vyo mu rugo rwawe. Namba ufise ibibazo vyo mu rugo rwawe umenye yuko bifise n'umuryango wawe, wige kuraba ukuntu mwoshobora kuba mwobikemura n'umuryango wawe, nibyo byoshobora kuba vyo gufasha cane. Kuko niwagenda uravuga ibibazo vyawe nuko uzosanga ivyo bibazo abantu bibwiye uzosanga bagiye kubifata ukundi kuntu, kandi ugasanga ivyo bibazo bagiye kubivuga mu nyungu zabo, akaba ari ivyo bibazo bazoshobora kugira bayifashishe kugira ngo bashobore kukurimbura. Ico no kubwira namba ufise ibibazo mu rugo rwawe nuko wobikemura na madame wawe hamwe n'umuryango wawe. Reka rero tugane naco kwibanga rya gatanu udakwiye kwivugaho nimba ugomba gutera imbere mu buzima bwawe. Ibanga rya gatanu, ntuvuge ivyo ugiye gukora mbere yo kubikora. Hari abantu uzosanga bavuga cane ariko ibikorwa ugasanga bigiye kubura, bakavuga projet, bakavuga amafaranga bazoronka, bakavuga n'ubuzima bazobamwo, ariko amaherezo ukabona ivyo bintu bavuze nta kintu na kimwe bashoboye kugerako. Bityo ikintu no kubwira nuko abantu benshi ubona bakomeye nuko bakora mbere yo kuvuga, barakora hama bakaza kuvuga inyuma. Rero mu gihe uzoba umeze uko nuko uzosanga ata kintu ugezeko. Nico no kubwira namba ubona ufise ibintu ugiye gukora ntubiceceke, ubinume hama ugende ukore vya bintu. Wamara gukora vya bikorwa hama ivyo bikorwa arivyo bizokwivugira, nivyo vyoshobora kuba vyo kugirira akamaro cane. Kuko nta mpamvu yo kuvuga ibintu hama vya bintu ntushobore no kubishitsa, nuko uzosanga ugiye gufatwa nk'umubeshi muri societe. Ariko ni wagenda ugakora ikintu ukagikora ca kintu, wamara kugikora cakunda ukazosanga nico kigiye kwivugira, nuko azoba ari ibintu vy'ingenzi cane. Reka rero tugere naryo kwibanga rya gatandatu udakwiye kwivugaho nimba ugomba gutera imbere mu buzima bwawe. Ibanga rya gatandatu nuko utovuga indoto zawe kuri buri muntu wese. Hari abantu bashobora kwica motivation yawe, ukababwira indoto zawe bakakubwira ko bidashoboka, bamara kubikubwira buhoro buhoro ugatangura kwikekeranya. Ariko iyo ugumanye indoto zawe nuko ukora bucece, bigatuma bigazere n'umurava. Ico no kubwira nuko utogenda uravuga indoto zawe. Nabo ufise indoto zawe ukaba ufise ikintu ugomba kugerako, nuko coba ca kintu cawe nyene ukakimenya wewe nyene, hamuka ukiga kuntu woshobora kuba wogikora kugira ngo ushike kw'ico kintu. Kuko niwagenda urabwira ibintu ushaka kugerako, nuko hari abantu uzosanga bagiye kuguha impanuro mbi, ugasanga abantu bagiye kuguca intege, ugasanga vya bintu ugiye kubiheba utageze kuri zo ndoto zawe. Ico no kubwira nabo ufise indoto zawe nuko wozigumizamwo zikaba indoto zawe ku giti cawe nyene. Reka rero tugere naryo kwibanga ry'indwi utakwiye kwivugaho na rimwe nimba ugomba gutera imbere. Ibanga ry'indwi nuko utovuga ibanga ry'urukundo rwawe. Relationship ni nziza, ikenera amahoro. Iyo abantu benshi bamenye ivyanyu nuko batangura kubivugamwo, ivyanyu nuko batangira kubyivangamwo. Hari abazana amagambo, hari abatanga koseye mbi, hari mbere n'abipfuza ko mwotandukana. Ariko iyo bibetse ibanga ryanyu nuko relationship ikomera kandi ikagira icizere gikomeye.
Nico no kubwira nuko utovuga ibanga ry'urukundo rwawe namba ari urukundo rwawe ukabuzi ibanga mwamufitaniye nuko byo bya bintu by'ibanga byanyu nyene mukavyimenyera nyene muri babiri ibyo byo babyiza kuko abakira nibo bavuze ngo ijambo rirenze umunwa ngo riba rirenze impinga. Ico no kubwira rero ni wamara kuba wagiye ukavugana n'ikintu n'umukunzi wawe rikaba ribanga ariko ukacuza kurishiramwo uwundi umuntu agira gatatu nuko uzosanga ivyo bintu bigiye kuguteza akaga mu rukundo rwanyu. Ico no kubwira nuko wogira ibanga ryawe mu rukundo bikaba ibintu by'iwawe ntagire undi muntu woshobora kuba wobisangiza. Reka rero tugende ku kimenyetso c'icenda kwibanga ry'icenda udakwiye kwivugaho nimba ugomba gutera imbere. Ibanga ry'icenda no kutovuga ico utaragerako. Hari abantu benshi bakunda kwiyerekana nk'abageze kure kandi ataco barashika. Ivyo bituma abantu bafata nk'ababeshi igihe ukiri ivyo bituma abantu bafata nk'ababeshi igihe ivyo nuko uzosanga bigiye gutuma abantu babafata nk'ababeshi igihe ukuri kugira habona. Ariko umuntu yicisha bugufi akavuga ibyo amaze gukora by'ukuri abantu bazomwegera kandi bakamwubaha. Ejo no kubwira nuko utovuga ikintu utaragerako nyamburi uri kurakora ikintu utaragerako nuko ugenda ukagikora wenyene hama wamara kugera ku ico kintu akaba ari uzoshobora kuzoba wokivuga n'ivyo byoshobora kuba byofasha abantu. Reka rero tugere naryo kwibanga ry'icenda ariryo rya nyuma udakwiye kwivugaho nimba ugomba yuko ubuzima bwawe bwotera imbere. Ibanga ry'icenda ntuvuge buri munsi ibyo wipfuza. Hari abantu bavuga buri ndoto yose ariko bakavuga cane bishobora gutuma utakaza focus ukamara umwanya mu majambo aho kumara mu bikorwa. Abantu benshi batsinze nuko uzosanga abantu bakora buke buke bakareka ibikorwa byabo akaba aribyo bishobora kwivugira. Ibyo nivyo bituma abo bantu batera imbere byihuse. Rero namba uri wa muntu ugenda uravuga ibintu wipfuza nuko bizorangira nabi. Ahubwo namba wifuza ikintu ugenda ugikore hama ico kintu wamara kugikora barico kizokwivugira nivyo bizoshobora kuzoba byo kuvyarana umusaruro. Hama ndumva ikigano twokirangiriza ngaha ariko kuba wumvise amabanga icenda udakwiye kwivugaho ntibivuga ngo kuyumva ngo bica biguhindura ubuzima bwawe, ahubwo nuko woyumva hamwe ukiga kwisanisha nayo mu buzima bwawe bwa buri munsi nivyo bishobora kuba byo kugirira akamaro. Rero ukuri nuko si abantu bose ukwiye kubwira ibintu byawe kuko hari amabanga ashobora kukugirira kuko hari amabanga ashobora kugukingira amahoro yawe canke fitire yawe n'iterambere ryawe. Abantu bakomeye benshi uzosanga bakunda gukora buke buke bakareka ibikorwa byabo akaba aribyo byivugira. Rero nimba ushaka gutera imbere igakuvuga bike ariko ukore cane kandi wibuke ko si umuntu wese asekana nawe yifuza yuko utsinda. Nimba ikiganiro mva coba cagufashije nuko ukora sabone ugakora na like bishobotse n'iyi video ukayisangiza n'abandi kugira ngo ntuzoze uracikwa n'ibindi biganiro nk'ibi. Hamaje nako ndagushikiriza kino kiganiro ni Ntama Pascal tukaba tuzosubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.